wewe bavuze Fevrier canke kwezi kwa kabiri utahuri ico numva muri Fevrier festival nuko numva yuko niko kwezi kwa mbere gufise amatarike make agomvise kano ka niko kwezi kwa mbere gufite amatarike make kandi cakabaye naco dufise umunsi entre muri iyo mwanyene uri so special why aha rero no shaka dushye umunsi wa topic y'uyu munsi ntaro shaka ihagarara abantu bakunda barabizi urumva ko anadakundana ivyo bariko bavyumva nkuko nyene mwihanga abandero 25 December na ropromie voilà ropromie kabisa umunsi wanyu okay tuvuze 14 Fevrier wewe wumvike Shalom shalom abantu banje nizere ko mumeze neza jewe ku ruhande rw'iwanje kabisa ntari bindumva meze neza nyitwa Pasteur Nahimana iyi ni White Vision TV online making sure ko amaze kuba ukora s'abone cyangwa subscribe vyibuze ko amaze kuba unakorana like ku mantuze yacu ku activity yacu wewe amaze kubikora share up ariko muhundire icambe na mbere mbanze ndabaramutse vy'ukuri ndumva naye ndabakumbuye ndabaramukije cyane uri mu gisagara ca Bujumbura nkaho ndi ndakoramukije uri hagati mu gihugu suye kukuramutsa ndaramutse abantu bari muri East Africa muri Africa Europe abantu banje bose ndabaramukije ndabashimira cyane ko muri abantu banje vy'ukuri muri abantu bacu muguma muduha support ku ma commentaire canke abaca mu gikari canke kuri numero ziri personnel abo bose turababona ariko kandi ndamutse n'abantu bari muri USA ndafise y'abantu cyane bari muri USA ariko mwese hamwe ndabaramukije mwe muri mu bihugu by'abarabu mwese ndabaramukije mu mpunde rero uyu munsi inyuma yo kwaramutsa subire ndabakire tugemwe tugiye gusangira kino kiyago iyi ni love story part 4 canke igice ca kane aho tugenda vy'ukuri tuganira ku buzima bugiye butandukanye na cyane ubw'urukundo uyu munsi turavuga cyane ku ba jeune ariko soon as possible turaza kuvugana ku bantu ama couple yubatse canke imiryango yubatse mu nkundire rero uyu munsi tugiye kuba tuganira n'umuhungu umwe n'umusore n'umwigeme umwe kuko mwamaze kubabona reka mbanze ndabakire bongere batwidondore duhere iburyo ibubafu aya musanzu yera ku muhungu kubera ko muhungu yani kuvana kera baso n'abagore batigera baharuka mu cyongereza bavuga ngo ladies first mu gifaransa bavuga shaka kudufasha okay ladies first reka ndabikore nkuko duha agaciro cyane umwigeme canke igitsina gore ndi kuvuga ikirundi kiri deep okay reka duhere ibubafu bw'ubu umusore muri ko murabona ndakwakiriye Miguel murakoze cyane ndagusabe uwidondora abantu bariko baradukurikirana urabona ko yegora kumenyera ariko bama bashaka kumva nakajwi kiwawe okay ndabaramukije cyane mwe wese mucurayiro ciwe amazina yanje niso n'abavyeyi nitwa Angelique Giraneza nivyo Miguel oui yako kutakavuze Angelique Giraneza Miguel ni gwanore ngo Miguel ngo nige namutore Miguel wari yawe ni barabara volete aya yambaye rose yambaye na blanc na white reka ndakubwire ko berewe ni rose iyo none niyo baraniri rose niyo shapo yawe rose ni shapo yawe oh la la je sinize maternelle hari yatuva nta bintu bya maternelle twiga ariko kumbure ni orange kuri white kubera iki orange kuri white ndayakunda urayikunda ndakunda white cyane mugabo okay Rambone baratanga uyu munsi ni shosho reka kandi twakire n'uyu musore ari hagati yacu atwidondoye yongere anabaramutse cyane what's up my people was fresh jebeze neza ndizera ko mwese mumeze ku mazina niswe n'abavyeyi Elvis Sezerano ndibaza n'ivyo wewe kubera iki nawe mwashatse kujanisha nawe urabona mu kala ya white abantu harimo akana kumbe nanje ni white ulala natural essentiel no kwirimu ni white na kuri jeans kubera iki ndabona black ku bantu batariko baraturaba nguyu no mutipe adone kari DJ sinzi kari umuririmbyi soon as possible nyakaza kuba yinjira muri studio afite écouteur mu izose afite n'ibidede ikiba cyitwa gute akini kidede nawe nabibi
ikidede wawe nabiri kubera iki bibi yaguhaye ikidede cirabura ya nico yashatse kuwumva canke vyose bidede niko rero biri n'abantu benshi babikunda gusa bamaze kugishaka mwarambwira ati arije nakiguze nakiguha hariyo abantu batazi ikidezi ico ari ico ni giki ikidede nyene mu rundi rurimi ni igisharizo igisharizo se kwa caji ku bantu ariko aradukurikirana muri commentaire mugende mutushakire ikidede ni giki insiguro y'ikidede ni giki umutipe afise drill kwishapo y'akaga umushatsi kuri dread izi dread kumenga zarapfuvye canke ntizirakura zarapfuvye je gukura uvuze arapfuvye zarapfuvye canke ntizirakura nakubajije mwana bariko baradukurikirana Barabizi. twins murayazi sinoenda kuyavuga uriko arabivuga uko wenyine kubera atavyaziye n'amabati Je navyazi. amaniga yanje arabizi Eh. Go to ask PRF Ewana nguno mutipe urabona ko aba yifitiye n'utwana ubwana babwitwa gute sauna babwitwa gute mbona ubwana bw'abagana ariko uranyumvira ariko baba wishize hejuru cane ni ubwana bw'abagana hari ubwana uza usanga ngo babwitwa ngo amafavori nawe ubu rero tubwite ubuhizina ubwo bwana bwa nubwiye ubu nubuhizi ubwana bwa Elvis ngo nubuhizi ndamushimire cyane subiye kubakira bamwe tugiye kubasangira kino kiganiro murakoze cyane n'abakunzi ba World Vision TV tubasabe yuko muto online mutukurikirane gushika turangize nukuri urabona ko bameze fresh behind camera n'abatipe babiri bariko baradufasha kugira amajwi n'amasanamu ashobore kuba agenda neza kuri kamera ya mbere ni Carlos Fernando ya kabiri ni PRF the one and only umujama yamaze kuba ajana mu no mu mugwi w'abaririmbyi mwamaze kubona igikorwa yamaze gushira abone courage kweli Mr Gang kuri Legend Gang and then ubu rero afite amazina ya PRF Facebook niya nitwa no kuri ma réseaux sociaux kuri réseaux sociaux no kuri YouTube ku ndirimbo yiwe ya mbere Gang ifise n'amasanamu akoze neza ejo niyo yakwize 1k 1k ku bantu ni imaze ikiringo ngana gute imaze ikiringo imisi ine musaza uriko urakora ku gikorwa ca mbere kuri 1k reka dusaba abantu bariko baradukurikirana muri bwa bumwe supporters please n'umuhungu wanje from 0 to something twaramanye twana mu buzima bugiye butandukanye yaje mu ruhando rwa muzika canke muri Burundian industry music muri canke yitwe plus 257 genda kuri YouTube yo manze mu mushaki yitwa Peacebook niyo mazina ya YouTube urabona ko agenda bikora neza Gang ariko nawe nabonye wamaze kwishira muri playlist yo mu mutwe wawe okay mirongo mike kwa nariko aradukurikirana wawamagaze Gang nijina gang tukora madini nijina gang tukora mageni geza ku bantu bariko aradukurikirana mu vyumve ko ni indirimbo vy'ukuri kuba jeune ari indirimbo dushira ku rundi rwego soon as possible ntazoba ari inyuma ya kamera hari ikiganiro c'abari wa star bientôt tugiye kubaterura bantu banje ibaze umujamane na Muhammad Beat araho ingena zoze soon as possible PRF agiye kuba aboneka kuri kamera za World Vision TV ku nshuro yiwe ya mbere agiye kuzoboneka ariko no muri filme yaragaragaye ku bantu batabizi hagiye kuza part 2 ya Dark Friendship azoba arimo agaragara muri iyo film ndanamushimira cyane ku bikorwa amaze kubakora nizere ko mwese muguwe neza ku bantu bariko yadukurikirana mugende munyarukire kwiza imbuga zibiri cha kuri World Vision TV ubanze ukore sabone hanyuma ukore like please ukore like usige na commentaire ha mugende ku rubuga rwa PRF rwanditse ko Facebook urabe indirimbo yise Gang hama umusupporting cyambere ukore sabone please turashaka kaduga uku kwezi kwa Fevrier ndashaka kubona umwimbo umeze neza kuri we no kuri twebwe ariko kandi reka tugaruke mu byacu karagaciyemwe ariko ni mu buryo bumwe bwo kumva ko abajene bariko barakora mu bikorwa bigiye bitandukanye tugiye kuba tuganira kuri Love Story part 4 mwiyumva gute d'abord tugiye kuganira kandi ku rukundo ndahera kuri wewe wiyumva gute
Mwanje nsigaye niyumva mu rukundo kubera kuyaga umwanya munini. kandi urumva nyene ko biriko birakuzamo Ndavyumva ko biriko biranza. Mige kumenga ntucangamutse tuvuze urukundo warababajwe ni depression ni kwa oya je na deprinya ahubwo nshaka tubyinjiremwo numva excité cyane numva kuvyumva tuvuze ukwezi kwa kabiri mwe mutahuriye tuvuze ukwezi kwa kabiri February mutahuriye Jewe mutahuriye festival je nahura umushahara wo guhembwa. Amara guhembwa. tuvuze ukwezi kwa kabiri ntituvuze itariki za nyuma Mu kwezi kose je nama nahura ikintu ko ntegerezwa guhembwa. Icya kabiri mu kwezi kwa kabiri twese turabizi. Le 14 février. Niyo igumiza mu mutwe. Niyo tariki iri mu kwezi. Iri special kuri bamwe mugabo. Mige. Oui. Wewe bavuze Fevrier canke ukwezi kwa kabiri utahuri. Ico numva muri Fevrier festival nuko numva yuko niko kwezi kwa mbere. Gufise amatarike make. Agomvise kano ka niko kwezi kwa mbere gufite amatariki make. Kandi cakawe naco dufise umunsi entre muri iyo mwanyene uri so special. So special why? Aha rero no shaka dushi. Umunsi wa topic y'uyu munsi ntaro shaka yagarara. Abantu bakunda barabizi. Urumva ko anadakundana ivyo bariko bavyumva nkuko nyene mwihanga. Abandero 25 December na roprome. Voilà. Roprome kabisa umunsi wanyu. Okay tuvuze 14 Fevrier wewe wumviki. Bon, nabikubwiye ni umunsi w'abantu bakundanye. Witwa gutujya munsi wa Saint Valentin. Abantu bakundana ku munsi umwe. No, ahubwo n'umunsi wahariwe nyene kwibukanya yuko basi uwo munsi bawushizeho kugira. Uwo yaribagiye ko akundana n'uwundi yabimwibutse. Ndakwisabye. No, ariko siko ntibawushizeho rero kugira ngo twibukanye. Ngo kwera ko umuntu si umukunda ntuvyibagira. Ahubwo bawushizeho ni nka kurya nyene bavuga ati le 25 décembre n'umunsi wo kwibuka izuka rya Yesu. Atari uko twavyibagiye. Le 25 décembre c'est pas izuka. Ivuka. Y'umwami wa Yesu Kristo. Alors suko tuba twaravyibagiye ahubwo nukugira habe rappel. Rero naho nibaza yuko ni kuduhapera yuko uwo munsi nyene wabakundana tuwiharire. Okay. Kwa mariko baradukurikana mwamaze kuvyumva vy'ukuri tugiye kuba tuganira ku kijanye na Saint Valentin canke umweranda Valentino tumva ko ari elo canke umuntu yahariwe uruno rukundo ni Saint Valentin canke umweranda Valentino besha ariho abazi part iri negative ariko kandi uyu munsi tugiye kuvuga kuri part iri positive tuvuga cyane cyane ku citwa urukundo reka mpere ku mwigeme wacu bavuze urukundo kuri we niki mu majambo make bon urukundo n'amasentima aba hagati y'abantu babiri nawe bavuze urukundo niki the same ntaciro kurako naco no bavuze urukundo niki first of all ni nkuko yavuze n'amasentima umwe aba afise no yondi akaca hura bagahuza amasentima romva and then bamaze guhuza ko bose bafise ibintu bimwe just ikisigaye no guflyinga tu ikisigaye no guflyinga batahuri kuvuze guflyinga ahubwo ikisigaye no kubahuza akaca baguruka tu bakabigiza kuri nani wowe maze ushitse muri ronka kwa flying manje yogeze kure nibi jembuze wogeze kuri mu rukundo naho yaho nica kuba ariko yadukurikirana urumva ko insiguro y'urukundo by'ukuri n'amasentima aba hagati y'abantu babiri hama turavuga iki kintu ko tutaza kuba nk'ababandi bariko barinjira muri isi twavuga irengeye kuba modernize ya deux sexes différents baza bagahura by'ukuri bagahuza hamwe ivyo vyiyumvo vyabo bakubaka ikintu gikomeye kibashitsa no kuri parti izokurikira ya kino kiganiro uyu munsi tugiye kwa tuganira Valentin kuri soft kucanga kuri box y'abajeune canke yo gwaruka iyo tuvuze ugwaruka mu byumve ko kari abantu kuva ku myaka mike gushika ku myaka novuga 35 nimba ndavyibuka iyo tuvuze ugwaruka ariko kandi reka ndabaze ikibazo ca mbere ndabivuga mu gifaransa nonge ndabivuge mu kirundi kuko abariko baradukurikirana je ne sais pas que bumva ururimi rwacu bose ikibazo ni iki yatiri enage pour aimer canke hariho imyaka runaka isabwa kugira umuntu akundana Elvis Bon je sais nibaza ko hari imyaka
nta myaka ihari. bisigura ko turiko tuvuga urukundo vy'ukuri de couple bisigura ego ari urukundo twavukanye canke agape twavukanye turiko tuvuga rwa rukundo tugiye kuba tubona ibimenyetso bigaragara le 14 février. Hari imyaka runaka isabwa kugira umuntu aje mu rukundo? Nta myaka ihari Pastor. Miguel, hari imyaka runaka isabwa kugira umuntu yinjiye mu rukundo? Oya. Nta myaka ihari. Ku myaka nk'ubu umuhungu w'imyaka 5 we yoza kukudraga. Bon, izo feelings yozikura. Oya reka ndakubwire. Mvuze ngo nta myaka ihari ntibisigura yuko umwana wari wese ashobora kwinjira. Nanje ndi kubabaza. Vy'ukuri hari imyaka isabwa kugira umuntu yinjiye mu rukundo? Nta myaka bisaba ariko gusa ayo ma feelings ntareka kuza ngo kura kw'imyaka. Ni hahandi ushobora gukunda umuntu wa 16 ans uri umuhungu ufise 5 ans. Mugabo c'est pas obligatoire yuko uca winjira en couple kura ko novuga gute. C'est vrai mugabo urumva ko urukundo wamaze kurugira. Yama sentiment yamaze kukuza. Mugabo novuga yuko nyene ndumva ntushobora kuja en couple. Muga ayo masantima aba yamaze kuja muri wewe. Donc numva yuko no bivuga ngo hariho imyaka yo kuja en couple mugabo apana ngo imyaka yo kugira urukundo. Kubera ko urukundo ruzira ku myaka rushakiye. Ariko basi ndakwishura gato. N'umunsi mbabarenda ndakwishura. Ivy'ubwenge. Ivy'ubwenge. Basi ubu urafise imyaka yo kuja mu gisirikare. Ariko igisirikare no kimerita. Voilà. Rero nishuvuga ngo umwana afise imyaka 5 kugira ama feelings y'urukundo si bibi. Muga niyo ugenda ngo aje kuri Miguel ngo yo propose. Miguel aramwana ati ngo nurafi okay. Kuba unkunda it's okay. But mfise capacity yo gushobora kumfatisha. Kumfatisha. Nawe yo mwemerera. Wewe mfise capacity yo gushobora kujira bino bintu. Ugiye mu bintu bigusuma. Voilà. Be wait your time will come. Elvis urabona ko yagiye umunsi ari seriye, urabona ko yaje kuzindi mpwemu zidasanzwe. Urabona ko Elvis hari ikintu kimwe ko ariko yadukurikana bagenda muri commentaire batubwire. Je ndemeza ko ari imyaka runaka kuko iyo umwana ariko akivuka agifite gwa rukundo rw'abavyeyi. Ndikora byumva. Ariko abahinga baravuga ko uhera ku myaka 11 ko hariho izindi feelings umwana w'umuhungu cyangwa umukobwa atangura kugiraho kwegera gakobwa then canka gahungu. Muhora muyibona mu mashuri ugasanga nk'akana kagahungu kariko karimenyereza nk'akandi gakobwa. Bisigura iki hari imyaka runaka ndemeza ku bantu ariko badukurikirana mutubwire muri commentaire. Hari imyaka runaka isabwa yuko umuntu vy'ukuri injira mu rukundo. Kuko iyo tuvuze ngo umuntu umwana w'imyaka 5 sinibaza ko yagiye zo feelings zo gukunda. Mbo ni kwa kundi kwa tantine kwa Bazati no gufata wiki. Twabivuze Arinze gira ayo feelings. Sivyo? Ku myaka 5 ego niyo yagiye. Wenda ndo kubwira ati arinze gira ayo feelings muri we naho yabafise imyaka 2. Nafise uburenganzira bwo guca ayagaragaza shanga y'umuntu kubera nafise capacity yo gushobora kujira ivyo bintu. Sivyo? Nawe yoge erega pastor rero badafise 20 badafise ama feelings ibyo ngo uko. Awa bagwaye. 20. Yego bagwaye. Reka dufate kagwaye. Urumva? Uyo bayahuye n'ikibazo nyabaye. Pastor. Okay. Kumbure abariko badukurikirana nabo naraza kuba batuganiriza baciye muri commentaire gucyo kugira ngo ibintu birushiriza kuryoha. Twavuze Valent yo tumve Saint Valent ico dutahura by'ukuri n'urukundo. Ariko nanje ngira ndababaza. Wowe uramaze gufetura Saint Valent? Je ndaho. Nikuraba. Tubwire. Kubera kitakura. Uri en couple mugani kuraba. Iraba abantu. Miguel ukivuga kwi. Komengo kize ko wafizi. Yego. Gute ntibavuze ngo n'umunsi w'abantu bari marié, n'umunsi w'amakouple buri wese baje ko bari en couple, n'umunsi wabo. Go to research. Aho yajiva Severant. Erega ibintu abantu babona babinyemo. Bakacayirwa mu kunyene batarafite mu yabo. Ubu rero dufate kuba jeune bari en couple ariko batarubaka. Ubu rero sheri wawe Lokatoriza aguteguriye ishugwe aguteguriye byose uje shugwe nawe urimo mu kwambere nta kibazo. Tuvuga uwo munsi Lokatoriza se. Umunsi nawe urimo no byakire. Urumva? Buryo gutanga ikintu
ni ibintu bisanzwe mugari ikintu giherekeje icyo kintu nicyo kiba kidasanzwe bisigura n'ishugwe ngo bisigure kuri mayengo 14 ekuranye Miguel le 14 février urumva ko neza ujya munsi ari uw'abakuze canke ari amakouple yose byo kurabyemerera je nibaza yuko ari umunsi uraba umuntu wese azi ivyarimwo mu rukundo ibyo ndabizana muri cadre iyo tuvuze couple hariho couple z'abadolescent hakabaho na couple tuvuga ko ari couple ziri engage iyo kandi iyo tuvuze ama couple ari marié turumva ko harimo abavyeyi bacu harimo bakuru bacu bamaze kuba marié ariko aho hose ikiba kiriko kirapasa n'urukundo tuvyemeranye n'urukundo iyo ivyo byose bihari uwo munsi vy'ukuri bavuze Saint Valentin ndibaza neza kari wa mwanya wo gufata vya bintu mukirimbura uzi ko hari abatera ivi kuri iyo tariki tuvuze gutera ivi cyangwa kuba engage kuri iyo tariki uzi ko hari abantu bashobora guhuzwa n'iyo tariki bakibukanya du souvenir bakoranye ndibaza neza ko je iyo tariki atari itariki yo kumva ko ari abantu bamaze kubaka gusa oya nk'ama couple ari engage ntibavyemerewe se uvuze ama couple yangaje bitegurira ku bana none nkayo couple yiwawe ihagaze basi nababwira ikintu kimu utari baraka ariko ka couple yiwawe ahagaze ntukibagire ujya kugira twumve uwo munsi wawe wihakanye kwa munsi man ivyo bintu birabara umviriza kubikora sikosa mugabe bikunye tivyo wawe ndabikoze mugana n'ibintu urabikoze mugana ntibikora ndabikoze mugana n'ibintu uravyumva kuko gift cyangwa propose uwo munsi man ivyo bintu by'abakobwa na mama wawe donc bapropozanye ku mana so propose uravuze gute na mama just kwicara kugatumutse niseva si wacu kuvuze ngo urumva ku kantu uvuze kandi avant wavuze ngo si wo munsi wo kugira wo kwibukanyiriza ko yuko mukundanye gute none papa we na mama bikora gusa ukumva yuko okay hari ikintu kimwe we nawe utari kuratomora gwe wavuze ko ari umunsi utakuraba cyo wakivuze na sheri wawe hanza we nta sheri ufise uramumwatse arasanga bizi nimba ari uyagukatiye no musari hakana yuko ari yankupe ejo akabyemera rero terabyihakanye ubwo buzima nabwo sinamwihakanye nakubwiye ko wifise urihindukije bavuze kuri ngwe na sheri wawe none uwo rero amusitse ariko ko mugigane twakoze pati yiri pati 4 pati y'icyo twakoze nawe narifise ubu rero uri ubunda mufise nabisi haciye n'amasa bya ko babaye ari deburuye nacyo azogufata ni ubu n'umugenzi wawe arinze ayivuga nturamupreza kandi nturamwemeza mani guprezanta singombwa reka muprezanta ya ndabishaka muprezanta cyane nabishaka akaguma mu mpisha urwego rwawe twagumvise igereza urwego rwawe twagumvise igereza aho abantu bariko baradukurikirana mwamaze kuba mwumva urwego rwawe Miguel bareke kubakonsoma rega saba tipe bonyene n'abakobwa baratanga amashusho n'abakobwa baragira ngiye baratanga amagift ariko kandi reka ndababaze kandi kubera iki kujya munsi batanga usanga bambaye style ya noir rouge kandi bakongera bagatanga amashugwe biva kuki jewe rero ijya nsiguro muyisigura nyabaki ku bintu by'amastyle kujya kuntu usanga ari rouge noir nibaza yuko ujya mu Valentin novuga yuko ariyo couleur yashizeho nyine yo kwambara kuri uwo munsi peut-être yuko yari couleur préférée kuri we akavuga ati kuri uyu munsi nyene nashize ko ibi bintu bazokwambara rouge noir kubera ikamashugwe kujya munsi shora kuba pose amashugwe ndabizi yuko abahungu ari bakunda guha amashugwe abakobwa uretse impamvu abakobwa turi abantu nyene bakunda kwimotereza ibintu abazungu mugagashireko oya kubera ko abazungu n'abarundi kazi amabazi ba past nta mukobwa wo mu Burundi wishugwe rumva ridakurikije n'amafaranga eva
urabesha komenga none urabafatiye nta numwe ahari nta numwe ahari uwo mwima mahera mu gishuko ari muzaniye mugabo muzungu mugabo munware wapi ya ambise no murundi yo Miguel ako kavuze kwiki Jareze ikintu numubwira uyu biterwa nabo yahuye nabo kubera yewe namubwiye ko nzomuzanira ishu yakomye induru mu Faransa yakoze never ni ico gereza ariko shirwanje turagenda umanike mu nzu wawe kwanza umusheri wawe aragowe kubera ko wewe uragira des promesses gusa ntuzitena uribuka ibintu wambwiye kuri bidi yanjye iri hehe ngibi birabagarutseko nuko umwe murungo yahaye promesse ujya kandi usanga entre yaba hari akandi kantu nta kandi kantu gahari kuko muba muri proche cyane ndabyumva murandabira Elvis ngene ariko aramuraba mbe bavuze besto singa kino kintu cy'uwo besto soon turaza besto tuba dutuje mwebwe ni mutuzi reka tugaruke mu kiganiro cyacu turumvise ko we ku bwawe ishurwe ntacyo rimaze kuba noir simvuge cyane ku barundi kuba noir we iyo wavuze kujya mu ubona consommation by'ukuri we nkawe niyo mpamvu nabitinya rero yarahababutse pase mu bisanzwe nk'umunye na muzu ya rouge fish nkuko urumva cyamba license kuri kuyigura ntibiri muri gahunda ahubwo yeshayo nifashe izo kara nazo mfise muga kubera uwo munsi cyamba oblige ugira iki kuzigura ikora vyumva mani kandi ushobora kuvuga ati no musto nawe utegerezwa kumugurira c'est pas obligatoire kumugurira style kumugura style cyangwa of course ibyo all byose urumva kubera ikintu nutumva yuko umukobwa ari we gusohokana noir kana abakobwa vraiment bita mbobi wayi bantu muri komanda turahari bana abakobwa ndabazi turahari bantaye muje bantamwe mu buryo nyene bw'ungene tubanje ntituraba best of them n'abagenzi iyo tuvuze best sometimes genda gikonfonda tuvuze tuzokigaruka ko badusigurira ikintu cyitwa best ntituraba best ariko n'abantu bandusanga bari close cyane mu buryo bw'ubuzima busanzwe ariko kandi reka nibarize Miguel hariho ikibanza usanga gituje ku buryo ko wowe uri umukobwa wonezererwa kubyigwamo ijambo ndagukunda cyane umuhungu ashobora kugupropoza yego kubera ko nk'ubu ntiwoza nko muri eglise ngo uraje ngo tu nyene ngo ngira nkoresha ibyo turahuza iyi wanje ikibazo bari bafatije bari kuhacumbira reka twende ndakimazi kirashobora kuba yari Miguel reka nkubaze aho hariho ikibanza runaka kiba kiryoshe kuvugiramwe amajambo y'urukundo ushobora guproposezwamwo cyane nawe ugaproposa why not coba gihari by'ukuri ikibanza bon ego kubera ko ikibanza sinibaze yuko ari ikibanza cyacu cyose wogiriramo propose kubera ko nk'ubu ntiwoza kuri eglise ntiwoza nko muri centre ville ngo uri kurampropose ugomba nyene kurondera ahantu hari nyine hari pause hari pause and then kabimbarira ari nko muri resto ari nko muri n'ahandi hantu gusa uretse izo place zibiri kuri church no muri centre ville canke nyene bon ego ariko ari gihe usanga umutipe bimugora mu buryo bumwe atari nkaho hantu mugabe mugora muri ico gihe nivyo ndemeza hari ibibanza ariko yavuze centre ville rega singombwa je mwibarabara ho ndemeza yuko nanje nashatse kuvuga mwibarabara ariko ivyukuri ni kibanza nk'ike giteguwe gute ushobora kumvamwo izo feelings zo kuba wo propose cyangwa gupropose nyene hasa neza hari decor ya bien kandi ubugomba no kumenya couleur préférée yanje kugira ngo mu kadecor kaze kuba karimo kugira ngo nyene Elvis wewe ukivuga kwiki Botre ko ndakivuga ko nuko bani ibintu by'ibibanza bariko baravuga amana bwa mbere na mbere nganda bibabwiye ijambo ndagukunda rifise ubushobozi bwo kuba mu kibanza cyacu cyose arumva nyimba nafise
dollar Ehe. yo gushobora gutwara ahantu hari special Ehe. you know Ehe. nawe no bikubwirira ville it's okay It's okay. urumva it's okay nawe no bikubwirira home wanyu it's okay urumva unahure I have money ntayo mfise sishobora gutwara ahantu hari chic ahantu hameze bien Ariko kandi rero nk'ubu ushobora kubona afise amahera acha ndagukorera akantu kari special ehe. ngira ndababwire nk'akantu kari special umuntu umukobwa ashobora really mukundana ashobora kuca ryohererwa Ehe. ja kuri plaza Ehe. hengera avuye ku mabisi Ehe. ubu ufise abagenzi bari ku ruhande hajya Ehe. ariko araza muhuye and then ucufuka mu propose urabe Kubera gutera ibi. utera ivi induri izobera kuri plaza urabe uzo ama backup umuntu azoronka kuri ku ma réseaux sociaux uraba ati umutipe respect bajya batipe bari en face bazotera urwamo abandi bamama baraba bavuga ati wow kandi umukobwa nawe azobura uko yifata kubera kandi uzoburiye hirya plaza ifana ni 2000 Mige reka nkubaze ikintu kimwe mu gusozera bavuze ati l'amour est aveugle cyangwa urukundo n'impumyi utahuriye numva yuko urukundo rujaho rushaka urukundo wagiye gukunda nturaba imyaka nturaba umuntu ukwasa même si bikonta des fois mugabo urukundo rushobora kwisanga ukunze umutama kandi uri umujere ugasanga nka je nakunze umuntu do 45 cyangwa ugasanga nyene nanje hariho umuntu de 50 feelings mugabo ntiziza mu buzima busanzwe abara akantu uyani kwa rukundo diaspora ugasanga arundi kazi mwatwaye tora biramenyerewe n'umugabo ashaje umugabo akabakenya byose n'amafaranga kuri icyo vraiment gira umuntu yakundanye n'umutama uwo mutama yarakenye kubera ko muca mufata ngo mubishire muri faso y'urukundo ewana so rukundo rujya uwo mutama nawe usanga icyo bukunda tuba tukizi vraiment je nitange ko example je ndemeranya n'umutima wanje neza yuko umuntu namukunze kutarakunda umutama urano urazi wo dukundana papa nta mutama wonda nta oya none urabizi wewe ngenzi aya maganga umutama okay uri mu rukundo kwanza oya ntabwo ari vibre okay tube open nimba ari banga bazi ubwe kari banga ndabikunda bro sindabikunda kubivuga je nibanga ariko tuvyemeranye aha woba uri umutipine uramaze kuba winjira mu maventa jewe bon oya kumuvugana n'umumine pasa secondaire y'imyaka plus okay nari kumbe revisa ariko bientôt kweli ariko tureke kuvuga bientôt ariko urumva we ugwego rw'iwawe na ya myaka yiwawe koza gukunda umuntu reka dufate a 40 ni miki a 40 45 50 atakantu wakurikiye ego please tuvugane uko ego cyane gose wakurikiye urabona je kuntu meze je ngiye gukunda bisaba yuko mba nakwiyumvisemo gusa mensi noba nitwe yuko ndakurusha n'ikintu na kimwe no gukunda tukaronderana reka mere nk'abameze ngabakobwa bameze uko ngo tubaheruka muri les années de oya ngo wafu wanyuma yafuye muri 2000 ngo uva twinjira muri 2000 ngo nawe uhari mane aya no mentalite y'abantu umukobwa ameze ko abantu muri commentaire mutubwire umukobwa wanyuma yafuze ijambo yafuye muri 2000 Bani muri commentaire turahari aratubeshe cyane atubeshe sindababeshe muri commentaire ubwe bavuze ko urukundo ari mu myutahuriye urukundo wakire micro urukundo kari impumyi urukundo rw'impumyi oya urukundo kari impumyi past muri iyo minsi iheze twarabonye ku majuno amwe umugore mwiza vraiment ukazona atwawe n'umugabo atamaboko atani n'amaguru bari yaje gusanga umugore nawe karasunika umugabo ariko uravyumva ndindira gato umugabo atakantu pembeni kari behind ataharigeze oya abayafise uyereka je no mu journaliste negereza kuba minzi ibintu bimwe uravyumva and then uribukana wa mukobwa yatwa wa muhungu yatwarana wa mukobwa yaragwaye ikivyimba aheruka gupfira muri Kenya ngo yarapfuye ya mukobwa yarapfuye man ujya abantu muvuga ko byinshi ndabizi gusura yego turabizi reka tunamubwire agirire uko ryiza vraiment yego uri kuravyumva
ujya mu tipe yarihanganye kandi mu tipe yarababaye kandi ni isuku uvuga ngo ujya ngwana ngo yarayigwaye bagize mariage oya no yarayifise yarayifise baramuroze n'akantu kaje uko nyene n'akantu jere kujya mu koga twarasenga na PR aravyaze ngo ivyo bintu ngo sivyo ngo sivyo kujya biga bintu sivyo umukobwa bari bamaze no kugira mariage ahari hafi ahubwo no kuvyara hama yaduka agwara akantu nyene ko ngaha munsi bazaniye acha vyimba kujya ko manika cancer huguma yiya grave ari kanseri yiko kamubuze oya biriya nivyo iyo story ndayibutse kamufasha wanashaka yanamurongoye kamufatara akantu gato para après mugabo iyo uvuze urukundo gukora iko rukibaho uvuze muri ya side yuko ibaza umugore wawe wumvise ngo utaramutwara kanseri ntaramutwara none no cangiriye ahubwo we wacugiriye okay party yiwawe wacugiriye cumuhe wagwana my people muranye mbere Elvis ukwego kwa Elvis murarubona ngire mariage in the few years come man nzi ko umugore azoca dying agice uyereka nzingo gacafa reka nawe utazopfa yareka cancer igakira urariska irakira kansere kwikira ko naco nokavugako naco nokavugako jewe rero ndabizi neza a 100% irakira uri na mugareka we nivyo riko riga nivyo woza kubinyemeza gute abantu ni bari impumyi aka kantu mukumva urukundo si impumyi abantu nibo bari mu wowe nk'ubu ntiwakwisanga ukunze umukobwa do 45 adakurikiye akantu uyu Elvis D'accord. Elvis vuze kuri wewe ukunda nuwa 62 ans imba nibo kunya bavuga mu Faransa yego mana afise dala mana nako mwe mufise ubutaye bwiza nyene mumengo muri abantu nyene twotwara mana mwebwe twobagira uko bisigura mwagira uko kubera imyizi bamfu none afise amafaranga akire ko afise amafaranga umugore ko afise amafaranga muca mukora igiko bari muri ko muradukurikira twagiye kure yasije ariko mu byumve nuko ibintu uko biba bimeze kose sinzi ngene aba avyakira ariko twagiye orsije nuko umunsi wa Saint Valentin ugiye kuba ubaro 14 sinzi ko aha twari turiko turavuga abajene ariko tuvuge cyane ku rukundo rw'abajene abajene iyo bariko barabijana urya munsi urazi ko habaho ibintu byinshi kesa sugasanga babashaka bamwe kuryamana uwamwimye ngo amuhe uwo munsi we nkawe bibona kwiki byukuri bijya byari bibere mwana bijyene sivyo umunsi si uguha n'umuntu aguha akora vyumva nyimba yarashoye kukwima mu kwambira akakwima mu 12 gushika mu myaka iheze ibice bisuguye ko umunsi wa 14 ari haguha no none kubgawe abajene twitware gute kwiga ro 14 barye ro 14 mwenjoyenga bisanzwe nko muhora muryoherwa akora vyumva abafise mentalite yuko ujya munsi baraba babikore nkuko vyahora bikogwa it's okay ama gift gusohoka kwambara ama couleur nkajya bijye nibisanzwe bikora vyumva and then benjoyenge tu Miguel naye mukurangiza abajene kujya munsi ijambo rimwe n'ingene bo kwitwara byukuri kuri ujya munsi nibaza yuko respect yo haguma ukumva yuko ujya munsi si wo kumusaba ibyo utari bwigera umusaba si wo kumuforcinga gukora ico adashaka bon c'est vrai hariho ujya munsi abantu baca bakora ivyaha ngo umunsi waduhariwe kandi tukibagira yuko mu rukundo sex surukundo sex ni ntiwumve yu sex ni plaisir ego ariko plaisir mu rukundo ese ntiyemewe bon iremewe ariko dufise uburyo dushobora kwisamiza bwinshi cyane hatabayemo sex murashobora kuvugana n'umukunzi wawe ukaryoherwa deje gusohoka mani ibintu byinshi apana kuvuga ngo ibintu bya sex je namanitse reka mfate umwanya ndabashimira ariko nibaza ko partie ya kabiri hamwe tuzoronka abavyeyi nabo canke abantu bari en couple bazogira ico bayivuze ko ariko kandi n'abantu bazi ibintu bya sex cyangwa mu sexologue twashobora kuba tumukenera mu kino gihe kuko urabona ko twamaze kubiha iyindi ntumbero Miguel ndeka ndagushimire cyane murakoze cyane ndanagushimira cyane kuba witavye ubutumire
urazi ko nubwo uri umuntu w'iwanje ariko wigoye uraza turakorana kino kiganiro ya namwe mwakoze kunyizera God bless you Elvis reka ndagushimire cyane yo thanks so much just naje kuba mwahisemo ko mba muri kino kiganiro urakoze cyane uyu Elvis ngo nubwo yoba ukwije imyaka 60 mugango ufite akantu ivyo vya Severa ntacyo bimubwiye ariko kandi ngo ntabwo yimura nkorera isoko sinakorera isoko niwe wavyivuga si wavyivuga yeah it's okay ndabashimira cyane abantu bariko baraturaba byukuri mutwihanganira ku masanamu y'ubuheruka mubona atari karagenda neza klima irikirahinduka imvura ni nyinshi klima irikirahinduka imvura ni nyinshi ariko mwebwe muri abantu bacu mutwihanganire byukuri kuri mwebwe muri ko muradukurikana muri ngaha mu gihugu ushobora kuba udukontakta nimero zacu ngizo ziriko zirasirikira canke ziri muri ako kantu muri ko murabona ewana murashaka kutuvugisha uri ngaha mu gisagara ca Bujumbura cyangwa ushobora kugira idée à rapport avec Saint-Valentin uremere kutuvugisha hanyuma tugakorana interview uravyemerewe cyane kuri couple yemera muravyemerewe cyane ko mudushobora kudusangiza idée zibiri cyangwa zitatu kuri uwo munsi ariko kandi uri kuradukurikana uri umuvyeyi cyangwa ari couple yemera namwe turashobora kubatumira muri parti igira kabiri twumve ingene muri ko murabitahura je ku mazina yiwanje ni Pasteur Nahimana iyi ni White Vision TV making ashobora kwamaze kubukora sabone please kole like ukore na partage kugira kigere kure behind camera mwite PRF Facebook ayo sina mazina yiwe kandi umwite umutananigwa kuri chapeau ya Jamaica kuri dread beziri ya dread azitwa izi dread by the Bofis Monfils umwana kagatoyo kacugira kuri fighting drip izi dread yitwa Monfils mugende kuri pages zacu agiye kuba agaragara ko ifoto ye izi dread ziswe Monfils izi mugende muziwa kuri White Vision TV kuri Instagram canke Facebook murabe zino fucking Jordan murabe dread zitwa Monfils ndabakengurukiye cyane reka duhure ubugaruka muri yari love story part 4 ndabakengurukiye cyane Imana ibahezagire and God bless you ciao ciao